ibihe byiza cyane kuri mwebwe mwese bakunze ba Utamu Podcast. Nizere ko mumeze neza cyane. Turi kuri departement, turi kumwe n'umumenyesha makuru Davy, amenyerewe cyane mu nkino z'amaboko, haba tennis, basketball, volleyball ndetse n'izindi nkino, ariko muri football ho ni kabuhariwe ko akunda n'umugwi wo mu gihugu cy'Ubwongereza ukunzwe cyane. Davy afise ikimenyesha makuru mugende mu following, by the way, ni sport analysis araza kubidufasha dufashe neza. Murabona agapira yambaye n'agapira k'umuntu nyene kakazi yaraje mu kazi, ariko turamwifashisha natwe no munsi kubusesenguzi bwa basketball. Davy, tuguhaye ikaze kuri Utamu Podcast. Ndabaramutse papa Utamu. Nizere kumeze neza cyane, misi yari baye myinshi muvandimwe. Meze neza kabisa, ndashima none yakuramutsa abakunzi ba Utamu Podcast. VBL ya 2025 yaratanguye. Itanguye ku munsi wa mbere, tubona imigwi 12 ndetse twabonye byinshi ari nabyo tugiye kugarukamo. Dufashe ishusho ya VBL muri 2025 wewe uyibona gute? Ni VBL nibaza neza yuko yatanguranye ingufu nyinshi, nese haveye kino vuga ama surprise bimwe abantu bamwe batari biteze, ndavuga match ya Gymkhana Muzinga, ndavuga match ya Rizipo Dinamo, parce que ugiye kuraba gushika kuri no munsi uko ibiharuro cyangwa uko amigwi yagiri yubaka, antuka ntaho waraza kwibaza yuko peut-être ko Gymkhana yoza gutsindwa na equipe ya Muzinga. Hama ntitwari tubona nshuva ati ego nivyo Rizipo yazanye abakinyi bashasha, ndagomba kubwire neza yuko ni iryo rya mbere umugwi wa Rizipo utsinze umugwi wa Dinamo muri championnat, ndavuga muri championnat. Alors umugwi rero gushika kuri no mwanya urumva yuko 2025 igifise ama surprise yandi yayo, kuko gushika kuri no mwanya bien sûr ama surprise ntabura, ama surprise arahari. Hanyuma n'abakinyi benshi bahindaguye imigwi. D'abord kwanza bavuga cyo no kwita ama rotation, abakinyi bagiye barava muri Dinamo baja mu runani, uwavuye mu runani akaja muri Dinamo atari umwe bashika nko kuri babiri cyangwa batatu, bavuga Brian Kavakure, Landry Jambo Gasongo yagiye muri Dinamo. De l'autre côté hariho Romis Mujeje batakaje muri Dinamo akaja muri equipe y'urunani. Ku rundi ruhande bien sûr hari equipe twabonye zirimo abana bakiri bato gushika kuri no mwanya runani uravye nka equipe ya Gymkhana. Nivyo effectif ni shash munyereza ni wawundi umugabo ko aba effectif ni batera bakiri bato gose. Ku rundi ruhande bien sûr la surprise c'est Muzinga gushika kuri no mwanya uvuga yuko yamaze gufata navuga intambwe, kuko nibaze yuko les objectifs bari barindiriye bamaze kugira iki, bamaze kuba babishira mu ngiro. Alors ikiyari ni kimwe, abanyamahanga ni batatu mu kibuga. Kindi kintu mushobora kuvuga ni giki ni peut-être novuga mouvement kubamenyereza, harabe cyo no kwita ama mercato, navuga y'isoko ryigura n'igurishwa. Alors rero gushika kuri no mwanya uravye Rizipo yarazanye Patrick Gatuzo nkuru nziza. De l'autre côté Kerne barazanye umukinyi umumenyereza Janu Karabe Merlin abaza muri equipe yigeze kubamenyereza Dinamo. Ku rundi ruhande tashaka kuvuga nk'amazina novuga nko muri bien sûr Dinamo yashaka kugumana Joris Ndumutima, mugabo uraneze yuko hagira icyo no kwita ama changement agiye atandukanye. Mucyo umuntu ushaka kuvuga muri nouveauté za VBL zuma VBL. Davy, umunsi wa mbere wabonetse nk'amanota 978 mu nkino zitandatu, habonekamo n'imigwi yagiye itsinda amanota menshi 3 chiffres, inkino zigera kuri zitatu zagaragayemo 3 chiffres. Ishusho nyabaki kura no manota menshi tutabonamwe abanyamahanga, tuvuge ko niveau y'abarundi nabo yo baraduze, abanyamahanga baba barafashije abarundi kuduza urwego rwabo. Je nibaza yuko ugiye kuraba 3 chiffres, nibaza ko ari umugwi nka imigwi gitandukanye ari rya mbere novuga ije nko muri VBL, navuga nka Giants team ni nshasha yavuye mu Rumonge. Hama abakurambere baramaze bati nta uvuka rimwe kagira iki yuzura ingozi. Lakini ugiye hari ni kimwe umuntu ashobora kuvuga, sinovuga ngo niveau y'abarundi ngiri hasi, ntiri hasi, ahubwo umuzo w'abanyamahanga waratumye abarundi bakora, kuko gushika kuri no mwanya kuri mita peut-être ko mu mwanya wa mbere toshaka kwibaza tuti est-ce que tuzoronka spectacle kuri departement. Biracaza, match ziracahari, match ni nyinshi, ariko gushika kuri no mwanya ikintu umuntu ashobora kuvuga iya des jours umuntu asuye kubona kandi basuye kuronka ishusho yo kuja mu bihe vyiza, kuko gushika kuri no munsi na ivyo uravye mu mwaka uheze c'était novuga challenge komeye, kuko challenge komeye aba kumumenyereza bamuzaniye abakinya abanyamahanga diku hierarchie canka bo hejuru bashaka resultat, byaranatumanye kuvuga bien sûr tutaza kubona abakinya b'abarundi umwanya munini. Mais no munsi ils ont prouvé novuga muri journée zibiri tubonye novuga gushika kuri no munsi, ndavuga nk'izina ry'uwitwa Nicirusha
Christian Bebe tugasasha kubona ko akina match na Dinamo ya Dinamo kurezi yabaye no vuga ari umukinyi mwiza ashobora kunyusa Bebe to muri 2021 na Rezipo yahise kuronka no vuga ikibanza cya kane kugira ishobora kuronka itike y'ukina champion national mais de l'autre côté bien sûr hari abandi baguma bagaruka basura muri vya bihe vyabo ngira kubona nk'abana kuri bato nk'utugeje kubona muri 2020 remesha bien sûr bavuga yuko ari ya equipe en rotation b'abarundi nyene Napoleon Rudolphe Paulin Sumizi urunani memema nibaza neza yuko peut-être dushobora kubona no vuga abandi bakinyi no vuga bameze neza mu misi iri imbere bien sûr izina riguma rigaruka izina nibaza ko na benshi barindiranye igishika niho misi yatweretse no vuga match nziza bakira n'umugwi wa Dinamo mais bien sûr de l'autre côté turabona abana bakiri bato mu runani nibaza neza yuko afati ni ntumbero umugambi si mubi mugabo nibaza neza ko bituma ahubwo les équipes aussi baza bakarondera no vuga cyo no kwita manhuze aba mapepiniere ashobora kuza amatoto voilà umavuyeho uwundi acasura Davy ngarukira ku mugwi wa Rezipo watanze akazi gakomeye cyane kuri Dinamo 98 kuri 82 ntivyagutangaje wewe nk'umukunzi wa basketball nk'umumenyesha makuru nk'umurasanga akurikirana basketball yo mu Burundi amanota 176 mu rukino rumwe mu Burundi akora ari ku munsi wa mbere bon peut-être ko resultat yo ntangaza mugo ugiye kuraba ico no kwita physionomie ya match hari byinshi ubona ko hari ibintu peut-être muri Dinamo tegeza gukoreka mu misi ya mbere ko ndavuga nka cyo no kwita arshimi kunwana abakinyi ni benshi bashasha abakinyi bashika kuri 6 indwi bashasha alors gushaka barwana ni ikintu gifata umwanya Rezipo nawe sinzi kugiye kubiraba bamwe mu bakinyi barahorana bamwe barashizemwo na cyane cyane ndavuga abanyamahanga ndavuga Jonathan Monza voilà Jonathan Monza yahora mu runani Ereng yahora mu runani Jean Mporo yahora muri Emesha n'abakinyi batahura hanze y'igihugu mugabo bahora muri no higanwa nyene alors je ndiko ndaraba nk'umumenyereza nawe nkacamenya nk'umumenyereza nka Patrick Nkurunziza Gatuzo n'umumenyereza yo afise equipe ni combativité hama ikintu gihari ugiye kuraba en tout cas nibaze ko ama résultats la journée no vuga habaye no vuga ama surprise parce que navuze mu mwanya wa mbere ati Rezipo c'est no vuga c'est la première fois la dernière fois no vuga muri match no vuga iri officiel bashe gutsinda equipe ya Dinamo c'était muri road to VBL 2022 voilà sina hasigaye ugiye kura muri kuzoba d'ouverture karaba ma match no vuga yandari officiel hano no vuga Rezipo ari bashe no gutsinda mu wa Dinamo alors no vuga ko ari surprise peut-être bien sûr ari ikintu no vuga ki cyahindutse muri Rezipo cyo no kwita touche shasha yakoretse de l'autre côté il y a ikindi kintu gishobora kugira iki gusubira gukogwa bagasura karaba no vuga equipe ya Dinamo cyane cyane yuko ari mu ntango bakosorwa kare Davy abantu baravuga yuko umugwi wa Dinamo n'umugwi w'urunani n'imigwi keshi iryosha championnat y'u Burundi cyangwa isiganwa y'u Burundi ikanayikomeza classique ko wewe intango y'imigwi muri kuri no misi 2 tubonye ubona ko izohava iryosha championnat canke hari gikenewe kuri iyo migwi bone maze yuko championnat iteza kuryoha imigwi iteza kuryosha championnat iteza kuryosha championnat y'imigwi kuko ugiye kuraba gushika kuri no munsi nicyo kintu umuntu yashobora kuvuga kuko ugiye kuraba kuri no munsi n'imigwi misi yose tuma twiteze ugiye no kora biraba umunsi wabo azoba ari le 15 match zo wahuza no kugira imigwi azoba ari itariki 15 n'icenda voilà mukuru kwezi nyene alors n'imigwi tuma turindire misi yose parce que ni c'est l'histoire du basket yo ngaha mu Burundi n'imigwi ya kera n'imigwi ibiri dayo no vuga yuko yatangwe no kunavuga umu wavuye mu Burundi hayo rubishi batari bayizi amateka tubwira yuko Dinamo yabyaye urunani mugabo ntiyayibyaye ahubwo ngo wari iyo nkora kwabaye kwiyo nkora hari ivyo ni muri basket birahari wari mesha jimukana Kerne New Star ni ibintu bisanzwe ni ibintu nk'ivyo iyo migwi keshi baranavuga yuko igaburira mu giserukira gihugu wisunze ibyo ubona mu runani uyu mwaka cyangwa se mu ntango y'imisi 2 n'ibyo wabonye muri Dinamo urabona ko mu myaka nk'itatu n'itanu bishoboka kuba zogaburira national team ndavuga intamba mu rugamba pourquoi pas peut-être bashaka gukunda kubera ko ugiye kuraba no munsi la plupart la majorité y'abakinyi par exemple duhere muri equipe y'urunani benshi baramaze gukina muri equipe nationale tugende muri equipe ya Dinamo hari abakinyi benshi bamaze gukina muri equipe nationale alors ce qui veut dire yuko no kwa na politique z'izo club ko ari zibiri ni politique peut-être moi nshaka gukopya uwundi kuko turibuka neza nk'iza y'abanyamahanga c'est bel et bien novuga equipe y'urunani yatanguye novuga kuzana abanyamahanga ari benshi mu nyuma la politique irahinduka les autres équipes baragira iki barakarka canke baragira nk'ifatiro muga ku rundi ruhande ugiye kuraba de deux équipes mvuze
non seulement izo zibiri zonyene kuko nabandi baramaze gutangura no ku forma abana bakiri bato bavuga nka equipe ya Remesha par exemple biciye muri Kazoza Basketball Skills Academy sanzwe umenyerezwa n'umumenyereza n'umutekinicien yitwa Aime bitagoye uraneza yuko byavuyemo Remesha B uno munsi hari Young iri kurakina abakinya bavuye muri Remesha B bari muri Young qui veut dire que peut-être que dans les années à venir umukinya azoba yitwaye neza muri Young tuzomubasanga muri Remesha alors urumva ko ari politique ni fusion tunamusange no muri national team voilà muri national team bien sûr nico gituma rubwiye kuraba nka Dinamo no munsi baragize B yasuye kuba B uvuga nziza inyuma y'imyaka kuko ugiye kuraba nka Dinamo yatwaye ibikombe muri no myaka iheze c'est le fruit canke ni namatuta yari amatuta yaravuye mu matuta ya voilà yaravuye nuvuga ni ivyamwa bivuye nuvuga mu byo bateguye navuga nka ba Jean Hakizimana batwaye championnat national ya 2019 nabakinyi nuvuga baciye muri B ya Dinamo Mbere yabo ni bafise DNA barabahokinya bafise DNA y'uwo mugwi ouais voilà barafise novuga ADN yabo hama kindi naco nuko ari equipe novuga yahejeje championnat ya B yabo yahejeje championnat ta match n'imwe batakaje 2008 c'était 2007-2008 mu runani memema twarabonye igihe bagize ibihe vyiza c'était B yabo yari imeze neza n'aba bagafisi bahigwa batwaye Amazon 5 twage twabona baronka qualification muri Afrobasket nyemerera ngaruke rero kuvyerekeranye na Febabu integuro yabo na forma bashizeho no mwaka gukinira mu Bujumbura gukinira ku bibuga bitandukanye gukinira muri interieur tuvuga ngo karugo decentraliza basketball kwanza nkumenyesha makuru wavyakiriye gute ubihiye shusho wewe uburyo bwa basket bashaze guha abarundi nibaza yuko hari ikintu novuga cyo gushira no bw'inkino mu ntara ya Ngozi n'ikintu ciza peut-être nizera neza yuko tuzoshikaho tubona inkino zizobera Ngozi alright hama ikindi kintu gihari nibaza yuko ibibuga karite y'ibibuga kuko n'ibibuga bitanu hariho département hariho Secadem hariho Entente hariho na n'Ingozi aha mu gisagara urumva acajaho Toyota igikungaho inkino zahora zibera mu gikira kuraba nka karite y'ibibuga cyangwa karaba ingene biri entretien cyangwa ingene biteguwe baza nk'ikibuga cyo kuri Toyota ko ari ikibuga novuga cora ingene cyo korerwa isuku neza kugira ngo bishobore kugenda neza tuvuge ngo no buryo bwo kwegereza basket abarundi rero peut-être c'est gutanga novuga spectacle mu mpingo zigiye zitandukanye mu gutanga iyo spectacle bien sûr hari bisabwa logistique kwa manome y'ikibuga imvura ni mu gihe cy'imvura imvura ishobora kuba abahagarikizi bari formé bari meze neza bari au rendez-vous bateguye neza uko turazi neza ikintu cy'abahagarikizi turamenyesha amakuru n'ikintu cy'amakuru makurisi mu bakunzi bibaza baravuga ati uzaje mumenyereza ejo tuzishizemo amahera tuzanye mu ikintu tuzohemba amadolari angahe je hagati y'utuzitizi kuko sindale mu biginde memenye byose Davy urukino rwa Jimkana n'umugwi wa Remesha ntirurangiye kubera ikibazo kibaye peut-être nibishika nivya ndi kwa kundi nko dufate sinzi abantu bara football hari igihe ushobora gusanga nka muri kera kari kwara umupira ugatoboka muguno munsi ntatobotse umupira kuri basket ikiyo cyamenetse kandi ni ibintu bishika no muri NBA biraba byarabaye ishusho nyabaki tuvuge ngo urukino hari n'abavuga bati rushobora kubandaniriza handi abandi akavuga ati ntikwiye kubandaniriza handi kubera hari abakinyi basa n'ababaye naho batabaye cyane wewe dufate ko ibintu byari challenge mu zindi nibaza yuko n'amayensi idashobora gushika okay ni ikintu gishobora gushika kuko tureke n'ivyo turamaze kubona peut-être bivanye na technology bivanye no vuga na ma infrastructure kuko nk'ibi bihejeje kubona uvuga ngaho kuri département nkuko bishobora kuba n'ahandi no muri NBA biraba voilà birashobora gushika bikaba n'ahandi ariko kimwe gusa ni gushira icyo no kwita le mesure de précaution bishitse turabyitwara mu gutegekanya voilà gutegekanya mu gihe icyo kintu cyo haba kuko iki kiyo nibaza yuko kimenetse niko kigeze kumeneka rero no musire ugiye kuraba nibaza ko ari ibintu bice bitegurwa hakiri kare kuko nibaza yuko nk'amahiganwa ntashobora guhagarara kuko kisha bituma kiranga misi kigira iki kiba prolonge kikaba novuga kikaguka kumbura haro n'inkino zari ziteganije kuzobera ngaha zizobanza zikakinirwa ku bindi bibuga nibaza yuko ico kirumva ko ari ikintu umva kica gituma haba ico no kwita perturbation ya calendrier alors nibaza yuko gushika kuri no mwanya nibaza ko les mesures de précaution Febabu fédération yo bitegura hakiri kare kujya tubona haza ambulance kuko kwa nico kiyo tuzi yuko kiba kimeze foko nimba ari bagisudira nimba je suis pas sindiduwe muri umuhinga mbari ko nibaza ko ari ikintu kimwe cyo koreka nyemerera duhereze rero tuvuga tuti Davy n'umukunzi wa basket n'umumenyesha makuru wa basket twitege ikiwe nko at the end of this league witeze ikiwe hari ama equipe nabonye
touche yayo amakipe meza twiteze basket nziza bien sûr hama ikindi gihari ni umuntu ushobora kuvuga ni giki ni spectacle tuzobona mu baloko spectacle abakinyi biteze gusubira kubona neza bari kuri top niveau yabo voilà nibaza neza yuko ari ikintu ciza umuntu yiteze spectacle idasanzwe hama bien sûr n'ubuhinga ku bamenyereza batandukanye ko turamaze kubona bamwe no munsi nibaza neza yuko ari mu touche yabo umuntu ashobora kubona lo nibaza neza yuko ari gushika kuri no mwanya sinoza cyane mvuga ngo est-ce que les deux équipes zomeni des équipes Dinamo Orlani oya sinibaza gose azobisha no kwita concurrence ikomeye no mwaka je lance déjà un appel novuga ku baspectateurs cyangwa bariko barakurikirana voilà n'abakunzi basanzwe bakurikirana vunkino les amateurs du ballon orange du basketball no makazi wa ma surprise turatanguye kuri journée ya mbere no makazi wa ma surprise na ma equipe menshi tuzotanga ratsinza ryakomeye nibaza neza yuko hazobisha no kwita hazoba novuga gutsindana hazoba gutsinda cyo nta equipe izoheza qu'est-ce que je peux parler equipe izoba ya mbere izoba yakoze izo emerite ico kibanza kandi bazaye kwitazoja musi ya 2 défaites nyibwira sport analysis bimeze gute byayo ko ntara utambwire neza ibyayo nkomeje kwibaza amore publicité utamu podcast urishura nta kibazo abakunzi banje bagenda bagukurikirane sport analysis ni Facebook 50 aho ntaza kurango 20 bigenda bigakurikirana sport analysis canke se kuri YouTube abantu bashika 16 sindatangura YouTube ubanyaza ko vuba ndi kuri Instagram ndi kuri Facebook ndi kuri na X yahoze yitwa Twitter nibaza rero gushika kuri no mwanya YouTube nibaza ko ndiko ndabitegura vuba bwango nibaza ko tuzotangura n'ibiganiro nyene vya YouTube uko nyene vyanditse niko bashobora kuronka sport analysis ushobora kusoma ngaha wanariza voilà ko analize kubikijya nino usesengu nibaza ko tuzosaba kuyumviriza ku radio honyene oya baze baraba nivyo wandika nivyo akameme inkuru nyinshi by the way ngo nizo wandika gusumba izo uvuga voilà les écrits restent les paroles s'en vont voilà ubwo rero abantu bagende kuri Facebook kuri X cyangwa se Twitter na IG bakurikirane sport analysis simvuze izina ry'uyu mugabo oya ni sport analysis si Davy sport analysis wakoze cyane Davy merci beaucoup namwe mari komeze hundagaza imigisha kuri Davy na sport analysis namwe bigende nkuko bivuze murafunze mwebwe ndibaza gushaka turafunze mugabo amazi tubona nimbo yafize wigaragaza okay ari mu isukari kabisa merci beaucoup asante sana merci beaucoup